Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muhereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya, bari irya nino muri Afrika mu bihugu bitandukanye, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Zambia, Kenya, Mara. Aho mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, uraruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu birabandanya kuyangara, ibintu birabandanya guhinduka nk'uko biriko biragenda bivugwa na bamwe mu barundi benshi batandukanye bari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ingorane zikomakomeye cane mu mutekano w'igihugu cacu, aho biboneka ko ibintu vyayangaye mu bihangange, induru, indyane ziriko ziraca ibintu, indyane zirarikoroza mu mugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD FDD. Ibihangange biraboneka ko biriko biracanacanwamo, ngo abari mw'ibaba rya Ndakugarika, umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca hamwe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo, aba bakaba basanzwe barumira hamwe canke bakorera hamwe, bakaba rero batariko barumvikana n'abari mw'ibaba ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Umwe mu bashikiranganje, mu bashingamateka, Pamphile yarabajije uwavuze ko igitoro agishize canke acifatiye mu minwe. Uwo ni umukuru w'igihugu. Yasavye umushikiranganji wa mbere ari we Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika kubaza uwo muntu avuga ko yashize igitoro mu minwe yiwe, ariko kuri kino gihe igitoro kikaba kibandanya kubura, kikaba kibandanya gukena, kandi yaravuze ko acifatiye mu minwe. Narirya umutambukanyi wiwe, uwo ni umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene, Evariste Ndayishimiye, ari we afise ukuboko kuniniya cane, ukuboko gukomakomeye cane mu vyo kuzana igitoro ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ico gitoro kiriko kirazanwa rero kivuye mu makungu, hakaba harimwo ishirahamwe Prestige, kandi rikaba riyoboka canke rikuriwe, ritwawe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ari we Angelina Ndayishimiye. Awo mushingamateka Pamphile akaba yarabajije Ndakugarika amusaba ko agomba kubaza Varisito Ndayishimiye aho igitoro yavuze ko agishize mu minwe yiwe coba giherereye. Ni mu gihe rero ubutegetsi bwa CNDD FDD biboneka ko harimo ugucanacanamwo, ukunyinyurana muri ivyo bihangange. Benshi mu bene gihugu bakaba babona ko Evariste Ndayishimiye ngo naho ngo ahora yikanga ko bomutembagaza, ngo bamutembagaje abanyagihugu bavyina cane, basimba, batamba, ngo kuko biraboneka ko Varisito Ndayishimiye atakintu na kimwe ariko arakorera igihugu, atakintu na kimwe ariko aramarira igihugu c'u Burundi. Bakaba rero bariko baramusaba ko Varisito Ndayishimiye yotanga imihoho akigirayo, akava mu kibanza c'umukuru w'igihugu, abashoboye gutwara igihugu akaba aribo bicara mu ntebe yo muri Ntare Rushatsi, ntebe yo kwa Ntare
intebe nyine umukuru w'igihugu biboneka ko yicayemwo, ngo mu kwama yidoga ko bashobora kumutembagaza canke yikanga ko bamutembagaza, ngo nuko bibona ko nawe abona ko nta kintu na kimwe ariko aramarira abenegihugu. Uko kutagira ico amarira abenegihugu nivyo bituma umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ahora canke yama yikanga ko bamutembagaza kuri ubwo butegetsi bwiwe. Ivyo bikaba bimuteye ubwoba, bihora bimuteye ubwoba nyine ko umwanya ku mwanya ashobora gukugwa kuri ubwo butegetsi narijya ko ntaco ariko aramarira abenegihugu. Ni ingorane zikomakomeye cane, abantu barabandanya kunyuruzwa mu mugambwe CNL inyankamugayo, inkoramutima Agatoni Rwasa inyankamugayo kizigenza muri CNL yarabajije nawe ibibazo. Umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca ntaco yashimye kwishura, yarashimye kuvuga ko ntaco avuga canke yishura kuri ibibazo vya Agatoni Rwasa no kubijanye n'igitoro muri iyo nama nshingamateka yari yakoranye imbere ya Gerazi Ndabirabe. Umushikiranganji wa mbere yaravuze ko ataco yovuga kuri ivyo bitoro, na niko vyari vyaciye bigenda mu myaka yaheze, ubwo Ndakugarika yabazwa ku bijanye n'igitoro nyine ubwo yari yitavye n'ubundi muri iyo nama nshingamateka, naho yarishuye ko atanyishu afise ku bijanye n'igitoro. Ivyo bikaboneka cane ko Varisito Ndayishimiye yaciye ashaka kwagiriza Ndakugarika ko ari we atuma igitoro kitaza ngaha mu gihugu c'u Burundi, ari we adasigurira abenegihugu ibijanye n'aho igitoro kigeze. Ariko ivyo vyaraboneka ko Varisito Ndayishimiye mu kwagiriza Ndakugarika ko ari we atuma igitoro kitaza bwari ubumenja, kwari ukugira ngo aronke akaryo ukungene yobandanya ahishira anyegeza ko umutambukanyi wiwe ari we yifatiye mu minwe ivy'igitoro kandi ico gitoro kikaba kitaboneka. Varisito Ndayishimiye akama abesha ko ahenda abarundi ko ngo hari abakinyegeza bagaca bakigurisha canke bakidandaza ku kiyiko, bakidandaza ku mabido, mu bido vya Kinju, ariho bagitwara bakaja kukinyegeza kandi ngo abategetsi nibo bakinyegeza. Ivyo vyarabonetse ko igitoro ntaco, n'abakizana n'abakirondera ku buryo bwa fraude kikinjira mu gihugu, icinjira mu gihugu co ni gikeyi ku buryo kitabasha guhaza no gusahiriza abenegihugu bose canke gufasha muri gahunda zose z'igihugu mu kwiyunguruza mu ngendo zigiye zitandukanye zigirwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo rero vyose bikaboneka ko harimwo igipfungu mu bategetsi b'umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD FDD. Biboneka ko muri kino gihe bizohava bikwega ingorane, bigakwega akarambaraye mu bategetsi bw'igihugu. Vyageze naho batangura guhana ishano, batangura kurogana kugira ngo barabe ko umwe yohava uyundi agasigara atwaye. Ivyo bihangange vya CNDD FDD bikaba biboneka ko harimwo ingorane zikomakomeye cane ziriko zihanze igihugu cacu c'u Burundi. Uko kunyinyurana biraboneka ko bitoroshe na gatoyi. Abo bategetsi bo batwara igihugu cacu c'u Burundi ngo gushira hamwe no kugira ngo bahuze ntabwo biriko bikunda na gatoyi. Kuko rero bigenda vyibonekeza bikaba bishobora gutuma igihugu kihasinzikarira, na cane cane abenegihugu bato batoyi, abenegihugu bantaho nikora.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone hama ugaca ujya ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye.